Mbo ikindi kumfasha uko ndumukunzi w'umuziki. Nukuri ndasabye abakunzi ba Casoartv mufashe mungu gutera ndakunda umuziki sana gutera ya bluetooth ya casque aba Ndashimiye balance ni wundi ukunda kwenda kwikinga rapura urumva oya ari ibintu oya kitos marados nani ya Bface ya kidos mara post kila weekend tuko tukisaga poti siku na mchana tunafanya kama party ile yote sababu ilikuwa nikuvishe nikufurahishe nikumungalishe mzee yediri bulva the gang amomba jengo bega harmonize zokajya uramukunda yego sana yagenze gute yagenze neza benshi igera rukino marabonanye yaragukubise n'agasandora yarakabaye ko agasandora nacenja ruguru yasha gutagata muri tomari oya togodogo oya nacenja ruguru aka Casoartv. Hello ladies and gentlemen, gute bakunzi ba Casoartv, turagaruka nibiganiro umufururizo, ibiganiro byinshi cyane biryoshe biruhura bituma uba destresse mu mutwe. Ni Casoartv twiyemeje kubaha amakuru atandukanye y'abantu batandukanye, amakuru adasanzwe aca kuri no televiziyo idasanzwe ishikirizwa n'ibiganiro bidasanzwe bikatunganywa n'udasanzwe. Turi kumwe na DJ Israel kuri micro, ushobora kunyita ihanga ry'Imana canke unyite gwa gasore, unyite ntwari, unyite cubahiro, unyite Cedric, yose n'amazina yanje. Kuri kamera turi kumwe na Le Grand Delice. Ego uno mutumire wacu uno munsi n'umucuti asanzwe agendana ubumuga, n'umucuti wacu wo muri Casoartv. Misi yose yo tumubonye ari hariya kuri mitwe cyangwa kuri École Belge, ariko arasaba abantu kugira ngo bashobore kumufungurira. Sivyo yigize yasanze ameze gutya, ariko turaza kumenya byinshi kuri no mucuti wacu yitwa Prosper Bigirimana. Ndakuramukije cyane Pop. Amahoro cyane. Nameze neza. Yego n'amahoro. Turaguha ikaze muri Casoartv. Merci kabisa. Abakunzi ba Casoartv urashobora kubaramutsa? Ndabaramukije abakunzi ba Casoartv. Yego umuhere yose manje bayita Casoartv. Ni televiziyo iryoshe cyane, televiziyo irenze ivuga amakuru agiye atandukanye, ariko kandi turakorana n'amabonus agiye atandukanye, sivyo? Nico gituma twakwiyumviriye. Ndabona uri mu ikaburimbo, uri kurasaba amafaranga, avana hora ndakubona uri kwikinga, ya kinga yagiye he, bimeze gute? Mbere yuko tubishikako reka tubanze twidondore, utubwire uvuka mu muryango umeze gute, papa mama barahari, muvukana muri bangahe? Ego abavyeyi barahari bose, tuvukana turi abana 12. Ego turagerageza kuduza akajwi we Prosper. Ego sivyo? Ego kabisa, tuvukana turi abana 12, abavyeyi bariho. Papa mama ego musanzwe muba hehe? Bo jewe sanzwe mba mu Kinama bita mu Cyarama, benshi barahazi. Ukanga? Ego ukanga. Usanzwe ubana nande? Abo bana 12 muvukana n'abavyeyi murabana nyene hariya mu Kinama? Oya nta numwe tubana, bo je nije mpanze nije nibana. Ego abandi bari mu Cibitoke cya Rugomo. Usanzwe uri mvukira mu Cibitoke cya Rugomo? Ego byagenze gute umere gutya anye ga Prosper? Ko navutse kabisa. Ego umuryango wanyu niko ni wowe wenyene umugaye cyane hariho n'abandi? Aya jeje nyine mu ego ama nta kintu bagufashije cyangwa bakubwiye kugira ngo ukivuka bashobore kugufasha kugira ngo ushobore
kuvuga. Ego barafashije barafasha na hariho n'umugira n'abagira neza bagiye baramfasha mu gihe abavyeyi banje bari bashoboye kuko bivanye n'ingene navutse siko navutse yani navutse amaguru n'amaboko bifatanye rero Imana iragira neza indukira abagira neza abazungu barafashana mu marerero agiye atandukanye mu bigo bigiye bitandukanye niyo bangoroye gushikana n'ubu gira bikunde ngende fukanye ubundi bwose ko nagenda yego kugira ngo ubugende ufukamye byagenze gute hari mu mwaka wa kangahe kugira bigende fukamye banjanye kiremba cangozi muri 2013 yego barambura barangorora agira yaho Imana igira neza ndambara pare ngendera ku mabekiye ariko bivanye n'ubwo buryo umuzungu yarafise niyo mpamvu byashoboze kugenda ngendera ku bekiye ariko uwo muzungu amaze gusubira iwabo n'ibyaba bigikunda niko naciye mvaye. Usanzwe ufise imyaka ingahe? Imyaka 27. 27 wavutse muri mu gihumbi kimwe n'amajana 9 Yes, ni imyaka 27 nkuko yaje kubitumenyesha. None rya kingana ndakubonana byagenze gute ubunye ko twakubonye ugenda wavura wari ufise ikinga uri hariya kuri école belge canke kuri mituelle ushika gute mu kinama ariya kukanga? Ngenda na bisi bivanye ikinga yarapfuye amapine yarapfuye amapine bimaze gupfa amapine mu buryo bwo kuyagura ubwo samapine gusa nabona naho nagenda nicarira ikosa ritangwe guhera ego jamita ko kuri doga na ruguru kugira ngo izozerera mfashiriza hari ruguru he muce bitaki cyarugo none unye uwo gufasha iki ayo mapine asaba iki kugira ngo bashobore kuyashira cyangwa kugura andi mashasha nico naho hanu wicarira canke iyo kinga rigugwa gute? Bo Uwimana agira neza kamfasha je kubganje muri uko nosaba bakangurira rishasha kuko umugira neza yari yarimaye yatanze 500,000 ego kacheza rishasha ego bayigurira he? Bo kuri navutse gatoya kuri station urenze ngahe impande y'iferuje imanuka hepfo muri ego araboneka ego none woshaka kugufasha gusanga hehe hari agatelefone canke numero wotanga canke sinzi? Bo je agatelefone naho afise barakivye hirya y'ejo ubu rero ndiko ndaraba mbambane ndako nogura kandi kugira ibintu bibandanye bimera neza. Ariko umuhoro ufise numero? Oya sinabanje nca kuguruza ubundi kubera nabona n'undi yari ta telefone office ego byokunde ko ku munsi wa mbere ubu turi ku munsi wa kane birakunda yuko ku munsi wa mbere wo cano kugira ngo tukugura agatelefone gatoya muri Casoartv ego birakunda ego kugira ngo n'abakunzi ba Casoartv bashoboye kugufasha turondera uburyo bwo kugira ngo ushobore kuronka iryo kinga. Ikindi bo gufasha ni giki? Bo ikindi bofasha uko ndi umukunzi w'umuziki nukuri ndasabye abakunzi ba Casoartv mufashe mungore gutera ndakunda umuziki sana mu gutera ya bluetooth ya casque aba Ndashimiye balance yewe nanga ino niwe mai kutera ndibaza ni 25,000 yego. Urakunda umuziki cyane? Sana hari indirimbo umaze gusohora canke ukundiza abandi? Oje nkundiza abandi zikamfurahisha
Yego. Impano wowe ufise ni ya. Bo impano muri jewe siroza kubisha ngo ndafise impano kuririmba kimwe gusa. Impano muri jewe cyo mbona imana yampaye kwiyamaho. Kwiyamaho kabisa. Yego bro. Ewe nukuri nibaza ko abakunzi ba Casoartv bariko baravyumva, tubasabe ubufasha bwa Prosper Bigirimana asanzwe agendana ubumuga, amaguru yaranyunyutse, amaboko yavutse amaboko n'amaguru afatanye, ariko kubw'abagira neza bamutwaye hari ingozi ikiremba barashobora kuyatandukanya, ariko ubunye agenda yicaye Bendufuka? Ntubabara izuba bimeze gute uri muri rya kaburimbo impande ya Ecole Belge niyo dukunda kukubona uno munsi nawe naguciye ko impande ya Mituelle bigenda gute izuba? Bo izuba bivanye ngene mu mubiri wamenyera ariko sikumenyera cyane. Izuba nyene ndacyumva ko nyene amabuye niyambabaza ariko nkagerageza kuyanga. Yego. Washoboye kuronka amahirwe yo kuja ku ishuri ga Prosper? Yego. Uga kuchimo kanga? Nagarukiye 6e. 6e? Yego. Wize he? Bo narize henshi, narize ngaha kuri Saint-Sito. Bo niga nyene hiye Ngozi Kiremba, ico gihe hari ikigo. Niga bamvura. Ndaja n'Igitega. Ico gihe hari ikigo naho nyine. Benshi ndazi benshi baranzi kuko ari bamwe bagendana ubumuga twiganye ubu bari mu bintu nk'ibi nyene byo kumenyesha amakuru. Yego. Birashika none ukaza muri ville usaba amafaranga, birashika ukabura ugataha nyene ugasubira inyuma wabuze n'ibihumbi 5. Oya kabisa sinomano zibara nibirabaho. Sinzi ko bizigira binaba. Yego. Nigiko bira abakunzi ba Casoartv, abarundi n'abarundi kazi bari hano mu Burundi ndetse no mu mahanga, kuko ni televiziyo ishika kure kandi ifite ibiganiro biryoshe bakurikirana. Kumbure nawe urasijambo babwira ha Prosper. Boje kubwanje cyo nababwira nuko mwafasha by'ukuri mukangurira agakinga. Yego mwaba mukoze kuko murazi yuko ari amaguru yanje uko sinaba nkigira ubuntu kugira ngo nanje ngende nkuko abandi bagenda. Kabisa ndongeye kubasaba, ndongeye kubashimira uzogira ukatsima wese ari hose mani wese agi kugira ngo nanje ishobore kugendera gakinga n'abandi. Yego mbaye ndabashimiye. Yego hamwe n'amaekuteur y'umuziki endo zodora y'umuziki. Yego abaririmbyi ukunda no mu Burundi n'abari? Bo ni benshi nka bose tubwire batanu wakwanza hariho Mbidata na Farias na Satubi na Alvis Smith na Bface. Uturirimbo wobuzi ni twishi ariko rumva hariho kamuziki nko kuririmba kandi n'umusango wawe ndazi wa Bface cyangwa Fizzo Satubi dukubitirira rapura. Oya urumva oya ari ibintu oya kidos marados nani ya Bface uziyo kurapura ni bo ya Bface oya ya Bface ndayizi ya Bface ndayizi ya Vince Smith ya sema inhiyo ya warundi ya Farias ya kidos mara post. Kila weekend tuko tukisaga poti. Siku na mchana tunafanya kama party. Ile yote sababu ilikuwa nikuvishe, nikufurahishe, nikumungalishe. Mzee. Yediribo ruva. Yediribo ivanye ndakaze kiwanje. Changi no mubaba. Changi mubaba ivanye ndakaze kiwanje. Akaza ka Chenge mubaba ivanye nakahise kiwanje. Pole sana. Akahise kagute? Bo akahise kuja kuntu cyagitera vuga ngo nakumbuka mama niambia siri masikioni. Mwanangu kwenye penzi lazima uwe makini. Mapenzi ya sasa si kama yale ya zamani. Kina dada wa sasa si kama wale wenze zetu. Siku izipende mtu kama una kitu.
yani numva ko yanigize urukundo ubu ndabivamo bace ndabikumbura. Warigeze kugira urukundo? Umukobwa yitwa Nadeje. None yaguhebeye? Kwera tamera narifise ngira. Ubu naho urayafise? Ubu naho afise make ariko sinacabona basinavyitsira. Urategura kuzogira mariage? Bizimana kweri ko urabona abo baragoye mta. Bagoye gute? Kwera tamera none ndashaka afise make n'amashaka menshi mta. None Nadeje abahe? Bo, ubu ariko ngaherereye icyo nzi cyo kwavuka Ngozi. Bakundanye ingana gute? Amezi 3. Amezi 3? Yeah. Niwe mukobwa wenyine mwakundanye? Yego. Ntaho ndinacenda bipamo. Ahira? None uwogira undagukunda ndashobora gute? Oya baragoye mani wo mukurayo atamaye. Umukurayo atamaye. Aramutse yarondera hamwe. Egare bano badakunda amahera si bose bakunda amarongo. Sijawahi kuwaona. Pale kina makuna. Bana, mimi naona wote ni mamoja mtaa. Mimi mtafutie basi. Sawa, wewe ukinitafutia sawa kabisa. Ukinitafutia napo ujue bana. Uzumura urukundo bana. Nta bintu byo kumucamwo. Ko narusengura kaze gasha ngo no muri muzehe urugenda muri Gera Plaza. Muri Gera Plaza ko yiri beshi baranzi mtaa. Beshi baranzi. Uri kurakatika nyene. Dam kabisa. Kubitano rakadanse ndari. Kadanse kadanse konoshe bora. None utamba gute? Utamba ibintu bizi yuko hari ingoma umva menga ubona haguruka kandi ndakunda. Nongera shimira abakonzi ba Harmonize Konde Boy Jeshi Konde Gang. Abari mumbaje ngo bega Harmonize uzakujya. Uramukunda? Yego sana. Yagenze gute? Yagenze neza benshi igerukino barabonanye yaragukuse n'agasandora yarakabaye ko agasandora nacenje haruguru yasha gutagata muri tomari togodogo nacenje haruguru akantu niko kugira ngo kazomfasha iminsi iri imbere mu gihe bitazabigikunda ko agakija mu ibaba wabuze agaki bo nacenje ngeze twona n'imfise cyangura gatora chibito cha Rugongo ego kabisa kweli hewe umva historia yawe ari sawa kwe prosper none tugushimiresha tugushimire kabisa kandi Imana igufasha uzotera imbere natwe nka Casoartv tuzokuba hafi dusanzwe dukora amabona kusegiye atandukanye hama ku telefone landi tuzokwiorganiza kugira ngo karonke hama umuntu ashaka kugufasha bizokorohe kugira ngo agutore. Yego umukozi cyane. Reka rero tugushimire none ubucu utagute akabisi ubuca ngenda gufata akabisi nyene ngaho muri ville. Ariko mana yakana nibagiye. Weri kutawurona nasha kuri Buja FM man. Jesi nazi ko urawumviriza hit collection uruyumviriza. Ndayumviriza cyane. Ntiyera 14. Dutangura 14. Gano msini wagiye. Oya no. Navuyeyo. Ewe. Wogira ewe. Ukiro nkemeshe. Rigora. Urabona navuyeyo kuryoherwa kwa amahoro nukuri bunzoza ndagutasha sinzi ko urunyumviriza vraiment kandi ebana wa hafi cyane yego merci rero tugushimire sawa namwe ndabashimi yego bakunzi ba Casoartv nukuri nukuraba uno mu cuti wacu tukamufasha kugira ngo azoronka gakinga murabona yuko amaguru amaboko urabona ko atari heza kandi inuze ya kwisima iramubabaza cyane cyangwa kwikaburimbo cyangwa kwipave arababara gose nukuraba rero tumurondera gakinga kandi turi kumwe twese birashoboka n'umukunzi wacu tumukunda cyane umukunzi w'umuziki wo mu Burundi yitwa Bigirimana Prosper benshi muzo kumubona hajya kuri ku mafenga kuri Mutuelle cyangwa kuri École Belge cyangwa kwa Katikati ni hakunda kuba ari kugira ngo bashobore kumucorera n'agasensa cyangwa indege yo gufungura. Merci beaucoup, Imana ibahezagire cyane. Yari DJ Israel ihanga ry'Imana.
Casoartv. We want the world. The solution of all trees.